bagakina na Gambia bamwe mu byo batweretse turi certain ko ataba hari muri Primus League Burundi botanga oya reka ndababaze none ubundi abakinyi bariko barababeza no munsi muri equipe nazo dufise ntibaciye mweno ntikano byacu uyu mwana yitwa Jean Claude Girumugisha so muri magara hari ahe formation y'amagara bona n'imyaka 3 irahera uyu munyezamu mwiza dufise bitwa Jonathan aha Seria muri Primus League Burundi za Vitaro na handi burya niyaje no bari ba RD ese nta wundi yazana na RD sivyo ako muntu aba ba Bedi bariko babeza Bedi nuwa Edi ni musanga muri Sweden nako Edi no mwiza twabonye kuri Etienne so muri Primus League Burundi naho yari mvango yari nyambukira yaravuye aho nta kibazo ariko yevuriwe hano muri championnat y'u Burundi hari kibazo se ivyo hari ico Suda Abdara mwiza sakana kinira ubwongereza ivyo ntacu ubuheruka navuze ngo ni gute twokwitega umusaruro ku mukinyi yararindiriye ko ahamagagwa muri projet y'ababirigi akwije imyaka 28 abonye adatumwe ko aciye aza hano tumusabe kwikorera ku rutugu ivyo abarundi twifuza bidushikane ko canke tumurekaze abane natwe nk'umukinyi yifuza kugira haba kukabona n'abagenzi bakinana hariya bafise aho babarizwa oya hari n'ibintu nikimenyamenye rege manze meze iki kintu ku mugoroba weje nije nariko ndakora match hari umukinyi yakora ku mupira ruko adversaire utakaje umuguye ku murundi atigereje aja ku Burundi bateye umupira muremure umuguye mu ndaciye afata hari gihe utanze ntunashike nta canke urashitse canke umupira umuguye ku murundi arabana warakubise kiragiye gipira mva ko ndaguteye n'uyu munsi ngira ndabisubiremo nongera ndabishimangira ucubandanya uririraho nyene dufise abakinyi jewe nkanje ubwanje notuma ngo ambara umwambaro w'u Burundi ndagutumye ibi nibi bitewe nuko ico cizera atacu ndabafitiye kubera ko nabonye hari ama projet bifuje kubamwo hariya biranka kubera ko vyanse bifuje kwambara umwambaro w'intamba mu rugamba baraje nikimenyamenye abana bevoriwe imbere muri championnat y'u Burundi Primus League Burundi bariko barabasumbya ibiharuro uyu munsi tuvugisha ukuri mu bakinyi beza twatunze inyuma kuri nimero 3 hari ico Marco Weymanzi ariko aratwibagiza tutaronse mu bari bahari muri Kadogo urawe ntari bige uya hari ico hari ico ariko bitumye ngaruka kuri equipe yatujanye muri kan subira yurabe equipe yarigize na Omar Ngando umwana nga Omar Musa munyakabika Sabia Frederic Karim Mackenzie Mizgima Gayere Bigirimana Gayere munyanga umwana w'umugabo mugabo uyu umupira nyawigiye hano sivyo ntacu Rucho Cedric Kamisi Chasse Nahimana Fita Budrazak hamwe na Saido Berahira ni presque equipe bakinya plutôt 60% bakinya bacha 60% bakinya ba Primus Burundi ufise ba Yamini Selemani ku bench ufise ba Bienveni ku bench ba Bienveni nini yaragituma kuno Shaka Bienveni yaragituma ko sivyo bagere mvago duhaye indavyi waruki bafise ba ufise ba Chabarara ufise ba Rashid Leon hano hafa David Nshimiyimana Francis Mustafa sivyo bro ivyo bitumye niyumvira kwibaza ngo eske projet binational itwereka ikintu cyiza iteguye gute itwereka none ndakwanze mu bindi bihugu bro none kubera iki je ngoma ndabigarukako kuko il faut comparer les choses abamenyereza barananirwa n'abantu bivaye n'inyungu zabo bwite kandi ivyo bintu nivyo biriko birisha equipe nationale umumenyereza ko aronka umusaruro ariko atsinda equipe wewe uramugwanije iki baramukuyeho nini bivaye n'inyungu ziwawe aya ivyo bintu nabibonye no mu bamenyesha makuru turetse n'abamenyesha makuru hariho agatsiko kagwanya Etienne ubundi kakamushigikira no mu mafuti nk'ubu hari abantu bari gushigikira uyu je ntawo ngwanye ntawo nshigikiye hariho intamba mu rugamba hariho mugenzi w'iwacu ara sinamuvuza izina yavugwa kuri Etienne cyane uno munsi ntari kuvugwa nkaca nibaza ngo none igituma nuko turi ko nka resistance gusoma izo twaranga kumva kuri Etienne enda w'ikintu gihari Etienne
hari ikintu yagerageza tutabona mbe ni ko iki twabona umengo hari ukuntu Primus League isuye kugira icyo no kwita ambition ukabona umukinnyi ukina avuga ati ibona muri equipe nationale ukabona ngo nima muzi mu nimero 9 kuramprasa Suda Budara mu kiradahaye mugiye nima muzi wo mu binational mwiza reka mpindukiza amaso nirabira muri Primus League kuko we yama kubibuga yaraca kubibuga nta kindi yaraca kubibuga ibaze ko yaricaye muri Primus League Burundi ari mukango twarahuye n'abana nagenda bona batangakazi dufise umumenyereza atazi n'icyo rya Primus League Burundi uwo mu adasanga mani Patrick amaze kuraba ibintu zinga za Primus League kuva champion itanguye nta nini kuva yahabwa amasezerano muri equipe nationale inkino z'ababinisione zarazira bazurindire sivyo nibyo muvyegera twovuga ngo muri Primus League ngo arafise ngo Jimmy ngo ari mu Burundi Jimmy arafise umwanya wo kuzunga nta mwanya afise wari karategura Aigle Noir yiwe Etienne Van de Dosha kumusanga i Buganda Samido kamusanga Gitega Demarche kamusanga Ingozi ande bukumunsi twahuriye mu Ruyigi bukete hurira n'Igitega sivyo kito nagiye mu Ruyigi none uno munsi sawa mu babination ntabwo dufise pepiniere ziri kuva gusohora abo bakinyi ba babination beza mugabo kandi turazi ko muri equipe nationale zakahise nziza twatunze zari zuje mu bakinyi baciye muri Primus League Burundi niba uno munsi Fere ariko aragenda niba uno munsi Ruca ariko aragenda ubwo muri Primus League harabuze abana bo basubirira niba turi muri Ligue d'Etat nuko tubivuga tuti dufise amatara dufise abakinyi bava muri Primus League kaja muri Tanzania bakaboneka dufise abakinyi bava muri Primus League kaja mu Rwanda bakaboneka dufise abakinyi bava muri Primus League Burundi bakaja muri Libya bagakina bakaboneka ubwo turi gutegura gute projet equipe nationale cyangwa se turi kuvuga equipe nationale itagira projet mbende ababazi kuno musi turiko tuvuga ikibuga ico kibuga kizokinamo bande kuna ugomba ube nka ntuze nko mu Giswahili ninde uyare mukurukuru yoya abaye nka ntuze musumari wa moto jibe n'umusumari wa moto yavuze navyumvise ijana kwijana yavuze iki kandi ndi puro urabona ngendereye akazi no bro birababaje ibi mvatu hano urukinira muri equipe nationale urukina ku mitima y'abarundi hasa no gufyinatira ntushaka kumbwira uburyo umumenyereza ashaka kugutunga equipe nationale ako nk'ubu ushobora gusanga ari muri yambono kazoza mbono kazoza yikija hehe ya equipe itakina ngo yambo buja gushabura tagata ya equipe itakina kumisinzire mu tuvugisha equipe mubona gikenye tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri mureke shane mureke ibyo na match yoba yaratsinze ibyo byakwekenya indimi mugiye mu na match yoba yaratsinze inde uri sangwa Patrick yatsinze Seychelles na match yoba yaratsinze yari match yanimye gute itanga ikihe cizere turiko turava he tugiye je nabwo ndiko ndataka umuntu ndiko nataka ikigo kuko sangwa nejo ibomwirukana ariko hagitagize igihinduka nuwoza yoja niyo yoba crop nese murashaka ko tugendera kuri mentalite ya Primus League yo ye ni yihe paraporo ya yindi umukinyi wa mbere mwiza acaca mu magaju mugabo bagenye nibo baje mu magaju none kuko nta mahera hari nikwera ko abo bantu bitwa ngo bari umupira w'amaguru ntabwo bari kwicara bashuha imitwe baragisuva ngo baragisinga no kuvaloriza Primus League yacu no sivyo bibara nenda kubaza kuivaloriza ni mushaka ko bayivalorize gute ndababazi je kandi ndababazi hano mu Burundi turafise turabuza amashira hamwe iyo bari muri valeur y'imiliyari 10 ni menshi akora no mu Burundi arahari bafitemo nka zingahe bashye oya banzurindire vyose ni planification bro niba tugomba kwiza umupira w'amaguru reka duhaguruke tuvuge yakumvira ko combination bakini cyicaro ca gatatu akina muri equipe y'iki ca gatatu nanyara mu nkino zitana akina inkino zo 10 muri equipe nationale ivyo berukana rabigarutse ko ngo uretse ko amafaranga yacu batwara ariko ndakubwiye ngo naho bazotuma kabo ngaha zogira tugira aho tugaruke bro match yagambe yambabaje pe kandi rero iyo mubabaye reka kuvyanika ku mapaji wanyu ni mubivuge niba mufite aho mubivuga ipaje se navuze kije navuze ati bari bambaye neza ariko ndababaye ngo ntakira akajuka curenza ngo babaye iki waje kumviza kuri micro ngo urumva ngo tuzotegura ngo abakinyi ngo sangwa iki jikinu nanse nico kuvuga ngo twatsinzwe kimwe ngo ariko twakinye ariko wewe numva utari kumwe n'umusaza inde
Valeri ntabwo muri kumwe Valeri yaravuze aba bakinyi dukinisha uyu munsi abantu kwitanga naguke bariko abantu baraja ngaho bayaciye intege ngo batoya okay reka rero ndakubaze sawa amavuta basisize reka ndakubaze ko yabivuze batukibaza ngo bakinye na equipe ikomeye ejo nagambiye abakinyi none bo kwitanga gute mu gihe bari gufatwa n'impinja na staff technique kwa etienne ibyo ntibyabaho uzeteri icyo bamuhaye burya ndabwiye profile etienne niyo mumenyeza dukeneye turakeneye umumenyeza aba strict mu byo akora sinigeze mbona nawe hari amadosiye yamuvuzwe ko ayo madosiye yamuvuzwe ko nta numwe atogira amadosiye amakosa ya Mayani ntakugwaho n'ibyo etienne yakoze no mviriza ndiko nshaka ko hahini mutombora tujanye muri kane yakoye muri equipe nationale wavuga kwigi inde mutombora ntiyatujanye muri kane yaratujanye muri kane ariko inyuma yo kugenda yarabaye critique inyuma yo kugenda dushikaniye umupira ni kumeze ariko wubatse uyo none ndakubaza ntabwo amakosa ya Mayani Jeno yakuraho n'ubwiza bwa Etienne nawe hari ububi nibwo bwinshi gusumba ubwiza bwa Etienne okay mbwira ubwiza bwa Mayani mbwira ubwiza okay basi afise ubwiza Etienne tumuzi ko sivyo n'ububi sivyo mbwira ubwo bwiza bwa Mayani no musumaze kubona muri kipe cyo kimwe bariye bose umwe yari ni cegera ciwe na Genesis na wa mwaka umwe yari cegera cyo yundi bro tureke ibiki nivyo mana cyafise umwanya gukora mugabo ifake tumubwira tuti burya ni match zibiraratse ifake tumubwira tuti nimba ubona amaze gukoca match zingahe afise birimeze afise match n'abantu bavyumva 1 2 3 4 afise match amaraso n'abaku bantu hajya Burkina Faso ariko bavuga ngo match zitandatu ngo maze ku Etienne nibamukuye kuri match inyuma gutsindwa na Burkina Faso match ya mbere Mayani ntiyatanguye kuri Burkina Faso imwe twatsindwa na Bawatara dango 2-0 akurikiza Malawi ubusa ku bundi akurikiza Senegal dudunda 2 aho Senegal kwa tenere dukuse kimwe muravyibuka dukomindura ngo batukivye penalty niki nico kimwe byose neti wapoze mu nyuma akurikiza Burundi Cote d'Ivoire match twabakiye badudunda kimwe match akurikiye afata kasejera agakwita mu mufuko akarasa bitanu birakunze akurikiza no kuvuga ko yanganije na Malawi atsinda Seychelles mu nkino atsindwa inkino zitanu atsindwa ibitsina bingahe rero amanota 4 kurangahe yatsindwa ibitsindo 8 muramuhonda izo nkino zitanu atsinda bingahe namba Mayani ari kibazo muri nationale apana Mayani no namba dufite ibibazo muri nationale turi garuka kuri performance Patrick Mayani ari turi kugaruka kuri performance ya equipe nationale ntabwo umuntu agwaye malaria harimo n'agakorora kandi ikindi naco jewe ndabwiza ukuri nukuri ko Imana ariko umuntu aba malaria y'imisara bitatu mwe muri kunjana kwa Mayani muri kunjana kwa Mayani no kwa Etienne mugaje nta nkumumvise yimva ngo iyondi ntusubire kumumbwira Etienne ariko dukompara n'ivyahabaye reka twavance nta kintu kimuvugira kandi abakinyi Mayani afise kuri Etienne bari bien performa gusubwa no musi bari bien performa none sawa yirukanye kubera ikiwe yaziziki none mbwira none spiritual yagize nabuze oya no abakinyi mu batungo nakubaze okay abakinyi nakubwiye ngo oya mureke inyuma y'imvugo y'umugabo yitwa Etienne inde Valeri nahaye atabakinyi nta kwitanga nta nishaka nariki bakoze nacenda kibazo ni utakinyishuye ko twaciye tumwataka bamwe muri twebwe ngo urumva siyo mvugo warukwe gukoresha ngo bamwe muri bobe bamwe mu bo dusangiye umwuga oya ntuzo turaraba abantu bafise inyungu zindi nta kibazo inyuma y'ivyo yavuze bihuza n'itangazamakuru ko twavuze ngo nuko twakinye na equipe iremereye mu izina kuturusha umva ndakubwire bro imbere ya Gambia baperforminze fixe yingene bagiye joro ntuzo turabihuza n'itangazamakuru ngo umwuga uwonone umwuga wacu ni mwiza ntuzo urabona abantu uyu hari mwiza umwuga w'itangazamakuru ni mwiza ariko ububi bwanje ntibu perfect umwuga dukora okay ndabwiye ikintu gihari amakosa yiwanje ntaza nafete ni radio mukanya gatomeje kubona umuvandimwe ni Steve ati iyi equipe yarayikinye ufashe Flambeau du Centre canke Musongati canke Grenoir bokina umuvandimwe ninde Mr Tubazana ati ntimukagereranye equipe nationale n'ibintu bidafite none n'iki kijya equipe kwerusha Flambeau du Centre nawe ndabwira ikintu gihari mutibagira kino kintu sivyo ubu tuvuye muri phase zo kumara amarere nyuma y'ikibuga tukamara amara bigaherera iyo
ugasanga ngo baratasha ariko handi Bujumbura akaza babiri abandi bose bigiriye mu bihugu byabo ubu tuzoza dutsindirwaho ni ibintu mubimonye turakubitwa waja kuroga c'indege ngo baratasha akaza babiri hakaza Jimmy nabo muri Egrenwaye bari kumwe hamwe nabajya abana biri beche kone une karimo wimubaza no munsi Chelsea Keita zirita zarazibonetse izo zimubaza Keita ariko bo bumwe acafata ija mu Birigi undi ajava acafata ija muri Tanzania abandi bakinyi baje hanyuma biherari iyi raporo ndayisinyako ayitanga kuri telefone cyangwa muri groupe WhatsApp sinzingira ivyo nta ariko Etienne yabaza turava kwa Etienne yabaza turava muri Ethiopia ugaruka mu Burundi tukubone kuibuga hama tuyikubaza widusigurira tushere numusango kuri match ya Crystal Palace na West Ham kuwa gatandatu dimanche ukamusanga Somodagi yaho akazi mu Bwongereza Nottingham Forest yama nimba na munsi FB na ministeri badoshe gushiraho budget umwe koko sivyo iyo nambi yo budget FB n'abakozi ba ministeri iki ni kibazo kibara bacha equipe nationale ntabwo kiraba FB gusa na ministeri kiraba iyo bavuze equipe nationale twumva igihugu bro none igihugu si ministeri ni FB twumva igihugu cose si ministeri biri mugabo gereze kuraba ministeri wa sport si wagena umumenyereza keshi tubona ari ibintu vyawe n'abari muri FB gusumbuka byo bivyawe n'abari muri ministeri none se ku bwanyu canke ku bwawe banzureke je sindashika ba mubiri byinshi nanavyibagiye oya hakosoga sindi buvuye ngo bamubirindo je navuze tugiye muri phase itandukanye nijya bahora batsinda ugaca umwenda agafasha indega je wiwe ubu qualification za kanimani dukunde nyinshi tuzozakira hano muhira turondera kandi tike 2027 mu nkundire mbanze nsoma ubutumwa bwa mugenzi wacu urabusoma mani canda vyibagiye ibyo nagomba mvuga banze tubwire ega mani je ndakuze sivyo urakoze iyi myaka ndayifise ndakuze nyene ndakuze nko wari muhitira sinabwiye ko banyambika ibutura ntazi ko banyambitse ibutura naho bashaka bakanyambika ijipo sivyo nagomba mvuge kino kintu sivyo ikintu ca mbere gihari abakinyi sangwa mani Patrick ariko arakoresha sabakinyi babi ico kintu ndagisurinye neza cyane sabakinyi babi kuko twabonye ubwiza bwabo kuri Etienne Ndaragice kandi nabivuze ntabwo bambwira ico Luis Enrique yahoye Donnarumma amwirukana muri equipe ya Paris Saint-Germain gutwara Champions League aragifise ariko kirahari yaranagise muga gitandukanye na resultat zo mu kibuga hagati erega kugira hari umukinya bari mwiza mu gukamwirukana muri groupe sawa sivyo mu kibuga uri mwiza mu uri kiraya kebozo urashaka kombona ibisigaye nuno Espirito ntabwo ari muri mu kibuga mugabo kora kutumvikana n'ibitara mwirukana rero reka kumbwira ngo nivyo kwa Etienne twabona ko Vestiaire vraiment hari umuriro itandukanye ni Vestiaire byo byose byo bamoye Vestiaire gusa marezi itazo mu kibuga ico kintu je ntuzuze kumbwira ngo numbwire ngo Etienne nazo ntizari nzitse paraporo yande paraporo yo yari yasubiriye nde yasuye Jimmy none Jimmy na Mutombo nizere zita oya ni bro Mutombora Jimmy twaruka equipe itsindi bitsindo bitatu birenga kuri Mutombo ariko ndara qualification kina hano muhira atirika nugure dukine wa mugani ko Etienne mu Tanzania yigeze kumwizera kandi ukabona ko resultat zirimwo ariko muramwirukanye acaja muri Kenya nationale yacu bayi nka Manchester kwa hiyo umuntu acamwe muramwirukanye acaja muri Kenya ariko urazi yuko Mayani muvuga ngo afise ngo diplome ngo nkiya Mourinho mani yo gukoca ivyo tuvyihoze mboyamba umviriza ivyo banze ushire ku ruhande urasoma ubwo butumwa reka je uyu munsi reka nivugire bino bintu kandi si vyiza vraiment ntabwo Mayani no mujije muri equipe nationale yacu hari ibibazo birenga nta naho tumuzi nk'umumenyereza mwiza okay maseve yasangwa Patrick nta naho tumuzi nk'umumenyereza mwiza uno munsi ngo tuvuge ngo banzura inde gatoya urakoze ivyo papuro na jerga nongera nkavyiga uzabamenyereza bafise impapuro mu nzi wabo nyinshi z'umurengera resultat zabuze uko bayiza bise grassroots ni bamwe equipe y'abakobwa agatinya kuyimenyereza kandi ayifindeze bahizi na bise grassroots bamwe equipe y'abakobwa deuxième division aravuga toya no vambirindwa nta experience fise ivyo vy'ibipapuro Jose Mourinho gira ngo umupira karabamenyereza nimba munsi ntabamenyereza b'abarundi dufise beza bo myeze equipe nationale tegura budget mugenda murondera umumenyereza w'umunyamahanga afise carrière mw'ivyo bintu uvuga uti uyu yararongoye project equipe nationale runaka
ayigeza kuri birunaka ntahuriye mvago umukinyi mundi wese agiye gukina Buraya acaza ari babara muri equipe nationale cyo nigiki asaya ati nije mpamagawe ndi hano wariyumvira ati none igihugu n'umukinyi ngo birasa igihugu kiri umukinyi wenyine muri equipe nationale muri equipe nationale yo kwatsa umuriro vestiaire gasha tukabishira ku menyereza kandi rero wenyine kandi ari umwe ariko hari abamenyereza tubigira ko nawe nyine tuza gushika imbere yo kuvuga ati n'uyu ko nkini Buraya niyo abari umufaransa ndi nyange nkina muri Nice nigira ibi nazo nange raporo iwabo nanjye bakankasa ivyo nivyo nimba rero uno munsi muri football ntitugaruke ku bakinyi tugaruke ku buryo nimba dufise projet ikintu cya mbere dutangura gukorerako tubanze turabe dusubira inyuma imigwi nserukira bigu twatunze yari imeze gute je nifashije hafi hirya ama celebration hirya hafi 2019 tuja muri kane twadufise aba benationaux bangaye ntihari mutombora ntiyavuye gukubita imigwi muri Flambeau d'Oreste ayihaye Primus League equipe ya mbere yinyanyagira hariya afise ba makarakazi equipe nziza yo muri Shane duheruka n'iryari sije cyo nanyamukwa bro hari ibintu twibagiye ina Primus irakumbwira ngo umukinyi wa mbere mwiza ngo avango muri umuntu akaja mu magaje ni kubera none kubera iki none 2019 okay basi 2015 ntitwake na Primus bandurindire 2015 ntitwake na Primus League gusha 2019 kwereka umukinyi atava mu ngo aje mu Rwanda amafaranga ntiyariyo kwa kino no munsi baje mu Rwanda no munsi ngo kadushira amafaranga muri championnat yawe sanga ico bagiye kurondera yo kitari bwaboneka kubera kino ne twiba tudumva ngo uno munsi turi mu gihugu gikenya ku byo twabura amafaranga dushira mu pira w'amaguru ibi bibuga tuko turubaka bizokina gumwa bizokinirwa ko nabandi erega si kibazo c'amafaranga ni kibazo ca priority none iyo priority irazanwa nabande je navuze ati turabuze amashirahamwe 10 afise budget miliyari 10 z'amarundi kubyo cyo kuvana nati kumwaka shiramo muri yaridi hamadu dukora uruko payo mashirahamwe yatogira amakenga yuko bigomba gukurikirana erega namba nta projet hari ntibaza kwemera nabo basaba projet yanditse we ntiwamamaza mbwirishira hamwe wamamariza hari ikintu bakugenera buri kwezi kwandi ariko bimeze irahari urabifise urafise nk'ishira wamamaza bavuga ati muri kwezi turagwamaza irahari pe hamane gutanga amafaranga hajya iryo namba ari rimwe nisa iryo namba ari menshi ni nkabiri none ukazima hari ukuntu nabo bantu baba bafise amashira hamwe ntabwo nabo bari smart muri ivyo bintu byo kwamamaza ibintu byabo ico ni kimwe kigira kabiri abo abarondera mu masoko baza kuyaganiriza bo mu makrebeske barimo ko mbona twabuze byo twabuze abanyamupira twabuze nizo nayo mategeko abarimo ugasanga biragoranye uko bigenda kose umukino wacu kuko umbwiye ngo tugume muri vision ya Primus League ego kuko byarakunze ibaza Burundi tuvu namba kantu twibuka ari kamwe gusa ya qualification ngaho Aubameyang aza ngaho tukanganya ubusa ku busa tugaserebura nico kintu twibuka mu mateka kimwe ku kindi cyo nibuka cyo twari twanganije uravyumva nico twibuka ariko no wiyumvire guswitchinga ngo turondera aba binationaux paraporo y'ahandi aho bigeze nawe nyine ashobora kuba yari yumviriye neza nubwo tubona bitariko biriyama imbuto sivyo uko bigenda kose byose biragaruka kuri equipe nationale biragaruka ku gihugu biragaruka kuri federation bino biragaruka uko bino biragaruka kuri federation gusa uko byara kuri equipe nationale uyu nuri yahamaga uyu bamwirukanye uyu ntiyaje coach amaya urumva uyu niyumvikana n'uyu ni wanaka uyu naho bomwirukana hari ibintu bidakosotse niyo bozana ndi I swear ndabikubwije ukuri ndabivuze no munsi muri kino kiganiro umve uyu mbega uwo mukinyo muri Primus League Burundi azokina yitanga gute kandi naho yo kwitanga gute abamenyesha makuru twese tutabona ko ari mwiza atigera atumwako ubundi wo tubona ko ari mwiza warabonye iyo tutabona twese ko ari mwiza ntigera atumwako ahubwo akabona ababinationaux atakintu na kimwe berekana akaba ari bo batumwako bimwe twako turavuga ngo icicaro ca gatatu hariya icicaro ca kane hariya arajaje muri equipe nationale kubera ko yitwa ko ari mu binationaux gusa mbeho uwo Jimmy ndayizeye yoba abera ijisho sangwa azoheba inkino za Aigle Noire
aje mu Kayanza kuraba atarazihari mbe umubera ijisho gute kumwe wese akora iciwe kitwakivuze ko ikibazo cya equipe wewe wemera umuntu wangaje umuntu akora ibiganiro bya siporo ngaha abikoreye kuri live ya YouTube connection yacika mu Burundi bizogenda gute bakabaye angaje uzotonda ku radio kuri PJ ndacabandanye ndabesha edi abantu bose namutari capable yo gushinga antenne aho hantu angaje uzoza kuba hano mu Burundi bidakunda nta kundi bidashoboka ntibishoboka abantu bose dushika ku kibuga turazinanye aha muri Primus League hariho abakinyi bakwiye gutumwa ko ariko kubera atababavugira bafise abo baba bashaka gutumwa ko ntibabe bagitumwa ko ashaba defenseur nka Clovis habamwe ibintu by'ama commission dushime hirya yejo yakinye iminota aba defenseur nka Clovis Olivier dushime yejo yakinye iminota 2 wa Flambeau du Centre havamwe Michael Imanzi ajamwe Olivier dushime naho naciye nibaza ati mbira remplacement igiviziki muri rusange bitewe nuko match ndayibona arabandanya nimba match yanse kuki nka Kevin Keita batabahaye umwanya ngo bakine ko Etienne yatweretse digidigi ba Yusufu bose bagakoma amashi ntiyaravuye muri Primus League haragera igihe match iba mbi mu kuvuga ngo ikintu kiri positif ndabonye digidigi arabonetse bareke kutujijisha nabo bakinyi ba Primus League batumwa ko ni kubesha barundi kuko ntibakoreshwa rero muri national have amarangamutima hatumwe ko abana babishoboye kandi inguvu bazishire muri Primus League birababaje vraiment gutsindwa kujya na Kamaramazi ibi bintu birababaje hariho gutsindwa avec manière vraiment na Kamaramazi ivyo bintu by'aba binational hariho n'abatinya kuzamwo hano kubera bazi bataho nta projet d'office uyu n'umuvandimwe gift kuri Nile Sports gift arakoze cyane uyu muvandimwe aranyanyagira ku bibuga oya cyane aranyanyagira ku bibuga Evra gift Evra aranyanyagira kashimya kantu yavuze kandi nizera ko twahurije mu kintu ca santima kiri muri kivemwo mu ntwari z'umupira w'amaguru hano iwacu erega santima no ku kazi reka kwimbira gusere we wakazi mumenyereza gift arakivuze musumari wa moto we yakivuze nk'imwakira kuri telefone nimero ya mbere kuramo santima nimba aba binational batumva ngo batariko baraduha bariko baratsindwa ubutinyagaza buri mwanya hindukira abo bakinyi rero muri Primus League aziko azotsindwa sivyo aziko azotsindwa sivyo Mateo hindukira mu kinyi nahezwa ninde mwiza reka shaka ntibahezwa ni muzima hezwa nazengutse za Zambia kagaruka ntibahezwa n'umugardiye mwiza ico munyezamu uno musutiza kurondera umusubirizi wa Jonathan mu gihe Jonathan kiri mu kibuga mugabo na Mosi niba tubona amatope muri defense turabuza abadefenseur beza no erega kuhamagagwa kumukinyi vyonyene menda kubaza bifise agiti buraye bro baranabiri uno musi uyu Isakizimana yazengutse za Frambo na za message ngose uno musi ari muri Musongati uyu mu defenseur niyo ategwa muri equipe nationale basaka tuma icyari amakabasubiri Iragija Nicolas Kanyamuke kapiteni wa Aigle Noir nuko kapiteni wa Aigle Noir biragoye gukompara ibintu n'ibindi umuntu yahamagawe muri Free Lions hari amafaranga aba mugenewe toute sa vie utibaza rero ngo call guhamagagwa muri national ukina canke wicara ngo ni ibintu by'uburofu mu bindi bihugu niyo bamubwira ko hari amafaranga abakinyi baciye ubwenge baranabirihira bro gituma ubihuriranye n'umukoca ari faible ku mafaranga nivyo bizohora n'ubu nazo sindatahura genda babwije ko uko match yejo yari anime ntihagire umuntu tukava mu kibuga tutamenye ntihagire umuntu aza kubabesha ngo gutondeka mu kibuga ngo urumva ngo yatondetse aba nivyo bitadohereza leta mugabe ibintu tuvyumvire kuri projet equipe nationale gusumba ko twavyumvira iki ni bari batuvuga ibyo nahereye ko nakubwiye ngo ende mpanda amayarezi ritareka tuzireke ariko namba tudashaka kujya saa sita nta kintu nakimonsigurira nakyo kimonsigurira ko watakaje imbere nta kimonsigura cyo tumusigura igituma watakaje imbere agambi naho umumenyereza bro ni watakaje wanagerageje tuvuge ngo ni facteur chance yanse yavuze ava match nta kintu na kimwe wigeze ugaragaza muri match kintu cambabaje ni interview ava match ngo twateguye uburyo bwo gutsinda na Namibia n'utsinda biri ko nibigiye yaciye yanima muri match namo ni ibintu yafudugira ubwo buryo bwo gutegura butegure vyanke tubona ko wabuteguye ariko ufise Musaga Mukono kwavuse parfait kwavuse kana kimana
ukaba ufise n'uwari kwataka muri ornamentation offensive umushitse muri defense kuko Riyongora yarikakira role y'umu defenseur sivyo akubita hariya uruhande ariko uribaza gushira amakono imbere ya ntozeye yari Riyongora erega amakono yari imbere ariko Riyongora yari inyuma yari muri defense bavyumva so ivyo bintu ni gute ubihuza hanyuma ukavuga ngo bashaka gutsindana Gambia ivyo rero bishobora kuba ari kuvuga ngo buya nta batihenda bro kandi bikomeza kuzamba iyo projet nishaka yombe ya 2027 kwa mbere ariko baswitchinga ibintu kare kwa mbere ntabwo byakunze ko dukora iki kiganiro ejo twaraje ivyuma biratwankiye nakubwiye gute kuri match ya Gambia nabwo ati ino match iza kuba uno munsi niyo match nshobora kuvuga kuri Sangwa canke se nkara kuvuga twakoranye n'umuvandimwe Hazard aravuga ngo tugira dupime turabe ko dukwiye kwitwa igihugu ciza muri iri tsinda inyuma ya Gabo ndetse na Cote d'Ivoire canke twaje mu bintu tudasobanukiwe ivyo ari byo ubwo ngira ngo turacari beza iyi match ya Gambia ya justify vya nibongere bamutukire uyu munsi barera ivyo yavuze nukuri sukuri nukuri sukuri oya nibongere baje kumbuga bamuhinyutse nibasubireko naco ubwiza bwabo bwafukiranywe n'ubwiza bwa Cote d'Ivoire independent y'afukiranywe peut-être hariyo nabonye bamwatatse urumva wewe ivyo ntaco ariko ntirikuraho kwiryo yavuze ryari Nasiyo Garine Vera akavuga kuri Manchester kuri Manchester ugira n'umukinyi mwiza muri generation nziza yararimo ariko nikibuza kwa kritika daro tigahambirwa nta ivyo bintu uriko uratanga urumva sivyo twatke ntabwo nikindi ntagira umuntu azokubesha ushaka kubuza umuntu gutanga point of ntibishoboka hanyuma nushaje kunyataka sero yuko je mbona ibintu ega je niko ndabibona si hame si bibiliya kandi nta bibiliya y'abandi impinduye uko ndabibona niko kandi simaka no mu kiganiro sati mwumvise tuvyumva kumwe no ako yaco wataka umuntu bivanye nuko abibona hanyuma iyo wataka umuntu sero yuko ameze biri behind y'ivyo yavuze uravyitondera kuko nawo uwo kuja mu mizi hariho bibi bakuvuga ko aho hanze ndabesha sedi ntuzonjije kuvyo nakoze nabi hano ucuvuga ngo naranatoje ntasanga ngo yaba ngo ameze uko ivyo bintu vyihorere iyo ni mind y'abantu badafise argument iyo udafise argument iyo udafise argument nti argument dushake twitahire kuko n'umwanya wanatujanye type